Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza ko ino mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV nimwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru tuza kugaruka mu gisata c'umutekano aho hari vyinshi vyaraye bitangajwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Marite Niteretse kuri ca kibazo cavugwa cyane kubibera mu ntara ya Bururi ku bwicanyi bwakorwa hakoreshejwe imipanga muri iyo ntara. Imbere yuko tubabweza ko ano makuru reka tubabwire ko hari haravuzwe vyinshi ku mudandaza Yoweri Ndagije ko yoba ari we yari inyuma y'ubwicanyi bwari bumaze iminsi bwibonekeza muri iyo ntara. Ivyo navyo tukaza kubigaruka ko tukaza kuraba aho uyu mudandaza Yoweri Ndagije yoba ahurira n'uyo mupasitori. Naho kandi vyavuzwe ko abari muri uyu mugambi w'ubwicanyi bukomeye cyane bwari muri iyo ntara ya Bururi bavuga ko bari mu mugambi wo kuburabuza ikuzwa rya buramatari w'intara ya Bururi. Ni mu bihuha vyagiye birakwiragizwa cyane aho hariho abavuga ko ubu bwicanyi bwateguwe n'akarwi gashaka kwerekana ko intara ya Bururi yananiye buramatari Leonidas Bandenza amaso. Ayo makuru kandi yanavuga ko buramatari bamuhora ubwoko bwiwe bakanamuziza ko wacuditse na Perezida Varisito Ndayishimiye. Bivanye no kuri ibi hari n'andi makuru yavuzwe ko Yoweri Ndagije na Reveriyano Ndikuriyo boba bafitanye imigendanire ikomeye cyane, bikavuga ngo Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo batinya ko Leonidas Bandenza amaso azohava ahabwa intara nshasha ya Burunga izo bifatanya Bururi, Makamba, Rutana ndetse na Rutana. Akarwi ka Leonidas Bandenza amaso kuko ngo kaba kifuza ko yogira mu mwaka w'2025 yaracafuye ibikomeye ku buryo Perezida Varisito Ndayishimiye atohirahira ngo amuzeze intara ya Burunga. Ni byinshi tugiye kugaruka ko murano makuru kuri uyu yafashwe umupasitori bivuga ko ari we yari yinyegeje inyuma y'ubu bwicanyi bwari bumaze iminsi bwibonekeza cyane mu ntara ya Bururi, aho umushikiranganje Marite Niteretse we yavuze ko ngo uyu mupasitori ngo yari afise ukuboko kumwe kurimwo Bibiliya ukundi kurimwo intambi yo kwica abarundi. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Marite Niteretse yamenyeshije ko umupasitori co kimwe nabo yakoresha mu bwicanyi hakoreshejwe imipanga mu ntara ya Bururi ibafashwe. Abantu bari bamaze iminsi bahungabanya umutekano mu ntara ya Bururi hakoreshejwe imipanga bose barafashwe. Ivyo bikaba vyaraye vyemejwe kuri uyu wa gatandatu, hakaba ari kwigenekerezo ya gatatu ku kwezi kwa gatandatu y'umwaka w'2023 n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Marite Niteretse. Ivyo akaba bivuze mu gihe hariko hakorwa ibikorwa rusangi mu ntara ya Kayanza. Marite Niteretse akavuga ko uwararongoye umurwi w'abakuru ubwo bubisha yari umupasitori ariko ntiyashimye kumuvuga izina. Umushikiranganje Marite Niteretse ati abagendana imipanga no buhire bashaka kugirira nabo mu ntara ya Bururi bose twarabafashe. Yongeye ko ati uwari abarongoye yarafashwe, Imana yaradufashije turamenya uwo ari. Mugabo twovuga ko ari idayimoni yari twinyegejemwo. Yavuga ngo no mupasitori ukuboko kumwe kukaba kwari kurimwo Bibiliya ukundi kurimwo intambi yo kwica abarundi. Nubwo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Marite Niteretse atavuze izina ry'uwo mupasitori yararongoye uwo murwi wica i Bururi, reka tubabwire ko bamwe mu bantu bafashwe bagirizwa gukora ubwo bwicanyi hakoreshejwe imipanga muri komine n'intara ya Bururi bavuze izina ry'uwitwa Yoweri Ndagije asanzwe ari umudandaza akaba n'umukozi w'Imana azwi cyane ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi ko ari we yoba
kuko ari we iyo batuma mu gukora ubwo bubisha abanje kubaha amafaranga ya avansi ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi, maze ayasigaye ibihumbi 200 bakabihabwa ari uko bishe umuntu. Uyu mudandaza Ndagije Yoweri akaba avuka no mu gacimbiri ka Munyengeri ku mutumba wa Nyavyamo muri zone Muzenga ya komine Bururi, akaba ari umwe mu badandaza bakomeye cyane bo ku mugwa mukuru w'intara, azwi kandi nk'umwe mu bakristu b'ishengero rya Pentecote mu Nyavyamo. Abaryango biwe rero bavuga ko Yoweri atamugambwe n'umwe arimo kandi ko ata politike ajamwo. Kuva izina Yoweri rikwiragiye ko ari we yoba ahemba abicanyi batemagura abantu, ibihuha bimwerekeye byarabaye byinshi cyane ku mugwa mukuru wa Bururi. Hari abavuga ko batazi iyo Yoweri akura ivyo adandaza, bibaza ko biva mu kuzimu, ariko abaryango biwe bemeje ko arangurira muri quartier asiatique no kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Abantu baravuze cyane kandi ko inzu yiwe yigeze gusha, Yoweri akabuza abantu kuzimya kubera ariko akorana n'amashetani. Abaryango be rero kandi bakemeza ko iyo nzu yiwe yahiye, ariko Yoweri akaba yarafashe umupira w'amazi ngo azimye, abona biranse aca arabuza abandi kubera yabona umucanwa ari mwinshi wohava uturira abo bantu. Harakwiragijwe kandi amakuru avuga ko Yoweri yafatiwe ku kivuko ca Rumonge ariko arahunga. Ikinyamakuru Iwacu caragiye kubaza ku kivuko gisanga ayo makuru ubwayo ntazwi. Abaryango ba Yoweri kandi batangaje ko yafashwe ku munsi w'Imana, akaba ari kwigenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 avuye Bujumbura. Akaba yarafashwe atarashika mu Rumonge, afatanwa n'umushoferi wiwe bene imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Fuso. Umunsi umwe imbere yaho kandi bikaba bivugwa ko Yoweri ngo yari ku mpanda gufasha gushingura umwana w'umuryango yitavye Imana. Akaba yarafashwe ku munsi w'Imana, akaba ari kwigenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gatondo aca azinduka aduga. Abaryango ba Yoweri kandi nabo igihe yafatwa ntibigeze bamenyeshwa ico wabo azira. Agifatwa ku igenekerezo ya 21 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 baramurondeye hose barabura, co kimwe n'umushoferi wiwe, ariko uwo munsi nyene nk'isaha 12 z'umugoroba abaryango nibwo babonye haza imodoka zibiri, harimo kamyonete double cabine Toyota Hilux zuzuye abapolisi ziza Inyavyama aho avuka, barasaka barabura, babadandaniriza ku mangazini i Bururi naho barasaka barabura, baja ku mangazini i Kiremba naho barasaka baca bagenda bajanye imipanga asanzwe agurisha. Bukeye rero nibwo ngo kwigenekerezo ya 22 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 abapolisi bagiye gusaka mu Kanyosha i Bujumbura, aho Yoweri asanzwe yarubatse inzu ari naho abana biwe baba, naho barasaka ntibagira ico bahatora. Kwigenekerezo rero ya 24 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 harafashwe umuvukanyi wa Yoweri yitwa Levis Nitereka, bamukuye ahadandariza i Bururi kandi nawe nyene baragiye kumusaka. Ubundi yahagaritswe n'umukozi wa Yoweri Kiremba. Abaryango ba Yoweri bakavuga ko umukozi yasabwe kwemeza ko amanama yo kwica abantu yabereye mu mangazini ya Yoweri Kiremba, ariko umukozi ngo yoba yarabihakanye. Ico gihe abaryango biwe bakaba barasavye ko boronka umuco kuco uwabo afungiwe. Ikinyamakuru Iwacu nico coba carakoze amatohoza kuri ubu bwicanyi, caradundaguye kandi uko bwagiye burakurikirana. Nibwo mu ntango za Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Egide Nkuriyingoma, umukozi wa Lycée Bururi yoba yarishwe atemagujwe imipanga ageze mu gacimbiri Nanira mutumba Nyavyamo mu gihe yari karataha ku rugiwe. Mu ntango za Rusama kandi nanone nyene ku mutumba Muzima haratowe mu Gitara kiziga c'umuntu ataramenyekana yari yaciwe umutwe. Kwigenekerezo ya 6 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwigisha wo kuri Lycée Bururi Felix Ndikumana batazira 20 yarishwe atemagujwe amapanga mu gihe yari karataha ku rugo iwe ahasanzwe haba abigisha b'iryo shure. Kwigenekerezo kandi nanone ya 22 Rusama
uyu mwaka w'2023 umuvugabutumwa w'ishengero rya Pentecote yitwa Joseph Niyonkuru yaratowe ikiziga mu mwonga w'akagezi bita Buranga ku mutumba wa Buranga muri zone Gasanda ya komine Bururi. Ababonye ibikomere yari afise ku mutwe bibajije ko nawe yoba yatemagujwe imipanga. Ivyo rero vyatangajwe n'umushikiranganje Martin Niteretse mu vyajejwe harimo intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano mu gihugu kuri bwa bwicanyi bwakozwe i Bururi bugakorwa n'abantu bitwaje imipanga, aho mbere uwaje kwica yahabwa amafaranga 100,000 vya avance, mu nyuma yarangiza kwica akaza agahabwa 200,000 yari asigaye. Ndagukengurukire rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho babaherereye hose ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigazwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yo bayavugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV muhezagiruwe.